Ndabaramukije mwese. Amazina yanje ni Miss Ishimwe Jelidila Gaela. Nkabanje nka Miss Dila. Uburundi buriko burubakwa. Twebwe ugwaruka turi ishingiro ry'ejo hazoza. Kubera ko dushaka Uburundi bwifashe mu 2040, kubera ko gukunda igihugu bitangurira mu bikorwa, kubera ko impano zacu ari intwaro z'iterambere ry'igihugu, kubera ko twifuza kugira uruhara zo guma twitongera gusa, kubera ko twebwe ugwaruka dufise indoto zishobora guhindura igihugu. Uburundi ntibuhabwa, ntibuhishurirwa, burubakwa umunsi ku munsi, ingero ku yindi, umwizero ku wundi. Hari indoto nyinshi cyane umuntu adatinya kuvuga. Hari n'izindi ndoto ndende cyane zitoroshe zituma igihugu kiba mu gashavu keza. Ngiye intwaro y'ugwaruka rutakibabara ku ndoto zago, rutakifata inzira y'ubuhungiro, ariko ruvuga ruti ejo ni twebwe. Kubera ko twebwe abakobwa dufise ijambo, impano n'ubwenge, kubera ko igihugu gikeneye ugwaruka ruhaguruka ntirugume ruciye bugufi, kubera ko twifuza gutanga ikimenyetso ciza ku bana bo mu nyuma, kubera ko tudakeneye kwama duteza amashi abandi, twebwe ubwacu turashoboye. ubumwe n'ishingiro ry'igihugu. Idini, akarere canke amoko nivyo tugabura. Impano indanga zacu, tuvuge turirimbe duhanze dushaka. N'intambwe ya mbere y'urugendo rugana ku Burundi bwiza. Abakufise mwazibiri data wapewe oya muco ngo narurebeya jewe ndayikuzamvye ndagusavye iyo mbwa yawe iyo mbwa nkuru yazosi. Inkingi z'imbona kazoza ni ihiganwa ryateguwe na diaspora y'u Burundi, ikaba ari ihiganwa rizobera mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ikaba ari ihiganwa rizoshira imbere impano, ubumenyi n'indangakaranga z'igihugu cyacu cy'u Burundi. Kakaba ari nako kajye ko kwegerana hamwe, kugirana hamwe twese tugafashanya, tugashirana hamwe ugwaruka gose kugira twubake ejo heza. Si ihiganwa gusa, ahubwo ni akaryo ko kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi biciye mu gwaruka gose. ubumwe, ibikorwa, amajambere. Akaranga n'umutima w'igihugu cacu, niko katwereka aho twavuye, aho tugeze niyo turiko turaja. Inkingi z'imbona kazoza ziduhamagarira kugaragaza impano, ako karanga kacu n'ibikorwa dusanzwe dukora kugira dushike ku mbono 2040, 2060. Je suis créateur de contenu. Je veux le Burundi connecté à son identité, pas perdu dans celle des autres. Le lac Tanganyika qui loge différentes espèces aquatiques. Je suis slameur. Je veux que le Burundi 2040-2060 rime avec la justice, l'espoir et l'intelligence. Je suis un acteur. Je veux que le Burundi 2040-2060 soit une scène de l'expression libre où chaque voix a sa place. Je suis entrepreneur. Je veux un Burundi qui investit dans ses rêves au lieu de les censurer. Twubake Uburundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato, twishimikije ubumwe, ubumenyi n'impano. La vision 2040-2060, ce n'est pas une idée, c'est une mission. Hame igicogo caciye mw'abantu mwe, igicogo ngo kiraciye, umugore riramuniga. Y'imbona kazoza, ubumwe, ubumenyi, impano vyanje, ningabire ku Burundi. Umugore kimubonye